nyansangazanye Lazer ujya tuzi wo muri Wasafi mugabe ico gihe yaravuye iwabi Kigoma aje kurondera ubuzima rero Lazer aca mbere umuntu mwiza kuko nawe ntabwo yari foro mu kuvuza piano muga umuziki wiwe wari mu mutwe muga ari foro cyane kuri mixing ariko hari ijambo yambwiye ntazigera nibagira ari naryo ngendera ko rituma uwo akeneye ubufasha ndabishoboye ndamufasha yambwiye ati kaze bakunzi ba K9 TV kaze mu biganiro byacu atubashikiriza ama interview ibiganiro bitandukanye kugira ngo mubandanye mumenye bivugirwa canke ibikorerwa hirya no hino nuno munsi turi kumwe twiga tuti n'umushitsi ateyigomwe gose canke umushitsi witeka gose mwarumvise ibiganiro byinshi twakoranye n'abatandukanye bagiye barakora indirimbo zabo muri Agape Records bavuga uwitwa Clovis Pro ni Clovis Pro rero nkuko mumubona turi kumwe no munsi no yitakora mu kije cyane ndabaramukije cyane nanje nyakubaha mumenyesha makuru ego Clovis Pro niteka ryose kuba duhuye kuko nabaririmbyi benshi batwiganira ingene ubafasha ingene ubateza imbere mu muziki iryo teka rero niryo ryatumye tuza uno munsi utwiganira ingene ubigenza wowe ubwa mbere na mbere wumvise abaririmbyi bagenda bashibagiza hirya no hino kubafasha ubyakira gute mu bisanzwe jewe ndi umuntu novuga w'umukirisu je nsenga muri mwishengero ry'abadventiste bo munsi windwi twe dusenga samedi mwebwe muhita kwa gatandatu rero mu mpano kuba ndi mu producer si ibintu byavuye mu ijuru canke suko jewe ndabizi gusumbya abandi ahubwo n'ubuntu nagiriwe nico gituma rero kuba naragiriwe ubwo buntu iyo mbonye nanje umuntu akeneye ubufasha mu bintu nsanzwe nzi ijambo ry'Imana rirangoberera gufasha uwo muntu kuko ndabishoboye umuntu ntashobora kunsaba ati mfashika ikintu mu gihe ndagishoboye sindakimufasha imbere y'Imana noboneka nk'ikiboneka nk'icyaha ariko umuntu aribaza ati neza na neza uwo muhamagara canke uwo mutima wo gushaka gutangura gufasha abandi abaririmbyi ubwa mbere nawe ugitangura kwiga ibyo producer ngira ngo haraho waciye yego ibyinshi birakugora muga kumva ko washitse ku ho wimvira gufasha abandi byaje gute mbega ho watanguye gute byo umbajije ikibazo ciza cyane musanzwe jewe nakuriye mu muryango w'abaririmbyi mama wanje n'umuririmbyi papa wanje n'umuririmbyi ariko kandi jewe sinakunda kuririmba nta nivyo narinze jewe nakunda gukina football hagera igihe rero abavyeyi barabona ati kubera ko abandi bana bavukana na Clovis baririmba muga bataririmba bikababera nk'ikigeragezo mama aca ndonderera umuntu anyigisha piano n'umuntu yitwa Claude afise studio nawe n'umuproducer afise studio yitwa Gospel African Studio sinibuka neza izina mugabo ikorera mu Mirango aca aratangura kunyigisha piano niga muri 5e année primaire hama ndamenye piano ntangura kuba umupianiste wo muri église twebwe abadventiste ari ukuntu du programa indirimbo ku piano hama bagashira muri flash nkaza ndabikora cyane hama ndiga secondaire mpejeje secondaire ncanza kwiga université i Bujumbura muga rero nari numva mfise inyota yo kumva no mu producer ndarondera umuntu yobinyigisha ndamubura afu haca haboneka umuririmbyi yitwa Denilson w'umunyenyanza benshi baramuzi acha ashaka gukora album igira kabiri yari yakoze album ya mbere yitwa Shikama iyo album yari yayikoreye muri studio yitwa Hope Studio producer yikoramo yari uwo Claude yanyigishije kuvuza piano n'uwundi producer yitwa Domix hamuyo Deni rero acavuga ati je nshaka gukora album ya kabiri mugabo nshaka nzokwizanira producer hama je nanje yarasanzwe nzi ko mvuza piano acavuga ati nzozana producer nkuye mu Rumonge nawe uzoca ufasha uwo producer uvuza piano ncansangazanye Lazer ujya tuzi wo muri Wasafi mugabe ico gihe yaravuye iwabi Kigoma aje kurondera ubuzima duca duhura rero na Lazer tukora album ya kabiri y'uwo muririmbyi yitwa Denilson album yitwa Urigikomangoma benshi iyo ndirimbo barayimenye rero Lazer aca mbere umuntu mwiza kuko nawe ntabwo yari foro mu kuvuza piano muga umuziki wiwe wari mu mutwe muga ari foro cyane kuri mixing duca tugira akantu no kwita gakundi aca nambwira ati we rero nzoza ndakwigisha production nawe unyigisha piano ariko hari ijambo yambwiye ntazigera nibagira ari naryo ngendera ko rituma uwo akeneye ubufasha ndabishoboye ndamufasha yambwiye ati mu Giswahili ati mwanangu
usiwe mchoyo kumfunza mtu ambaye kitu ambacho unakijua wewe. Unaweza ukakataa kumfunza, wengine watamfunza. Na usiwe mchoyo, yani usiwe una mtu akikomba msaada, kama una uwezo msaidie. Hiyo inatosha. Ico kintu rero Lazer aranyigishije production, ntamuhaye amafaranga. Nawe umwigisha piano ataguhaye amafaranga. Exactly. Niyo rero byaciye bihera. None byaje gute ko mba mwataye gukorana na Lazer yavuye mu Rumonge, bica biza gute kugira ushike kuri Agape Records? Ofete rero Lazer amaze kuva mu Rumonge, umubosi wo muri Hope Studio yaciye aduha akazi, turamukorera kuva nibuka neza kuva 2011 gushika 2014. Hama Lazer aciye agenda kugira studio yiwe aha mu Bwiza kuri 6. Studio yitwa Agape Records. Mugabo twaguma dukominikana, ari ivyo akeneye ko ngenda kuvuza nkagenda. Hama hagera igihe je mugana ciye nguma muri Hope Studio. Hagera igihe umubosi wa Hope Studio yaciye afata studio yijana ruguru mu Cibitoke. Mwene studio namubwiye nti burya jewe mbona ko studio wayiduganye ruguru ntaco, reka je nanje ndaba ukuntu niyo organize, nca ntangura kugira studio yanje buke kuva 2015 gushika n'ubu. Rero studio yanje ahigeze muhabona. Si habi. Ndabishimira cyane kuko hariho abantu benshi bazi ko umuziki, abantu bakora umuziki ari abantu batagira ubwenge. Mugabo umuziki n'akazi nk'ubundi buzi. Abantu ntibaze babona dukora umuziki badufate nk'abantu batagira ubwenge. Je nariyize ndafise kaminuza, ariko kandi aka kazi nkora ndakubaha cyane kuko karantungiye umuryango, ndishura inzu neza, umwana wanje araronka amata, umugore wanje araronka igitenge, nabo tuvukana nkabahezagira. Urabona ubuhoko mfise n'undi mugwi w'abajene ndiko ndafasha, bisigura yuko ibi birimo ikintu kameme. No ni twita ngati mwanyaje nziza canke intahe nziza. Ego ariko umuntu aribaza, umaze kugira Agape Records, maze kugira Agape Records wargira muri abatandukanye, abo umaze kuramura ukishimira ni bande, ugira ati aba n'abantu twakoranye ndabona ati nabo barateye intambwe? Urakoze cyane. Bisanzwe namba hari ikintu nishimira, ndishimira kumva hariho umuntu yaciye ngaha hama akagira handi hantagera. Nk'ubu hariho nk'umuririmbyi yitwa DJ Oli. DJ Oli ni umwana mwiza cyane, twatanguye gukorana na jewe. Hama haragera igihe ibyo namukoreye hariho abantu babonye impano yiwe bashobora baravuga bati reka turabe ko twomufasha. Oli yacaraza arambwira ni Mutama bimeze uku. Rero ntabwo bigikunze ko nkorera ngaha kubera bagiye kumfasha, bashaka ko dukorana na studio runaka. Nuko namubwiye nti Imana imbere, ico nico nkeneye, kumva yuko uvuye aha uteye indi ntambwe kirampimbara cyane. Hari undi muririmbyi yitwa D1 yaje ari umunyeshuri aje ngaha arantera ikigongwe kuko D1 yarandirimbiye, navuga uyu ni Bruce Melody. Ndavyibuka ba mi pro bose ndabahamagara ati muri studio wanje haje Bruce Melody. D1 arashaka kundiha indirimbo udu argent de poche yarafise, nambwira oya jewe nakunze impano yawe, ngomba kugufasha kandi wewe ingene ndakubona mu minsi iri imbere uzovamo ikintu. D1 aricara ngaha araririmba, ndamwigisha production, aratangura gusora indirimbo abantu baramumenya. Hama niho haza management yitwa Iteka. D1 arambwira ati mzehe jewe naronse abandi bantu warakoza aho wagejeje gutuma izina D1 babona rimenyekana, bakabona ni impano yanje. Rero nukuri ndagiye, ariko kandi nzohoza ku mutima Agape Records kuko nimwe mwatumye izina ryanje rija habona. Watubwiye abo maze gusohora, watubwiye ko ufite n'abandi mukorana. Bega wewe nta ruhombo ubibonamwo, ubona ko uramura bagenda bagusiga ngaho atamasezerano muri mufitaniye, kandi iyo mufitanye amasezerano ngira ngo wavuye twakwita no wari kurabafasha ari gufasha uhavuye nawe uronka duke ukagira uti ndisubije mu mutwe nakoresheje. Mbega wewe ntubipanga kubigira hoho nta gahombo ubibonamwo kwa atamasezerano mufitaniye? Urakoze cyane. Mu bisanzwe mu by'ukuri jewe nta ruhombo ndabibonamo kuko jewe nize economy, marketing
ni ikintu gikomeye cyane. Hariho abantu benshi batazi marketing cyari caro studio ngaha nyinshi mu Burundi zari zikomeye bafise imitahe minini mugabo byarangiye bananiwe barugara kubera iki marketing. Rero jewe abahungu mfasha nta ruhombo ndabibonamo kuko bafise impano. Zijya mpano rero indirimbo zabo ziravuzwa ku maradiyo, zimaze kuvuzwa ku maradiyo, feedback izina Agape Records bari riko riraguka. Ayo ntaronkeye kuri Karao, kuri Epidei canke kuri Budi canke kuri Donaldo canke kuri Rena Music, hariho abandi bantu bumviriza radio bakavuga urya mu producer akora neza, shabaza kunshorera muri ugashusanga izina rya studio yanje ryagutse. Watubwiye hari abarimvye ufasha, hariho n'abandi bigisha ivyo ku producinga. Harimo na Budi. Ugize neza cyane kubera jewe mfise indoto yo kubona hariho ugwaruka rwinshi ruririmba rwagizaho ruva naho rushika ndabigizemo uruhara. Nico gituma ntabwo ndisire neza yuko nzorinda nsaza nkora aka kazi, nshobora kuronka kandi kazi novuga gasumbaka ejo canke hirya ejo. Muga nkavuga nti studio yanje sishaka izokugara. Nico gituma muri abahungu banje nkafata umwanya nkabaforma, bakamenya kurecordinga, bakamenya gukora umuziki kugira ejo ntahari bashobore kubandanya ibikorwa. Nk'ubu Budi Boy n'umuririmbyi yaje asa nuko atabizi mugabo yandika neza silvuple. Budi yandika neza, arazi kwandika. Cyambwira wewe rero fata wige production, uzobifatanya no kuririmba. Kandi ubu Budi naho noba nagwaye cyangwa mfatiriwe umuririmbyi aje ndambwira nti kuri studio Budi arahara arakora bikagenda neza. Agape Records nayo hayura ingene kiragenda, clientele imeze gute? Mbega mu sinka byandi ma studio usanga habaho kwidoga, ntibirashika ati umuririmbyi akaza kidoga ati burya jya karirimbo kanje nasanze mwahaye amajambo ubundi iki muri Agape Records ibibazo ntimuhura nabyo? Ahubwo je ikintu cyahora kingora cyari umwanya. Nabwiye ko nigeze kuba nkorera mu Cibitoke, wacu usanga rero kubera nta wundi muntu nari mfise ngaha, usanga indirimbo z'abantu ziteba. Ico nico kintu nizi ko cyahora kiba, ari naco kintu nicariye kugira ibintu by'abantu bikogwe ku mwanya. Sino kuvuga ngo twatanze indirimbo y'abantu, ico kirazira kuko umuririmbyi yanditse indirimbo hama wo gafata ivyo yanditse ukabiha uyundi, urumwicanye uri kuramwicira ubwonko bwiwe. Ariko icuko indirimbo z'abantu zateba, ico byarabaye. Mboneraho n'akajyo ko gusaba imbabazi abaririmbyi byo byarashitse, nuko ntari mfise umwanya, wasanga mbonetse ngaha weekend gusa. Waje usanga akazi kambanye kenshi, mugabo ubundi ngaha indwi yose havuyemo samudimba ndi gusenga. Amba n'ibintu byiza. Umuntu kandi aribaza ati mbega uhera aba production hani wacu mu Burundi, si nikibazo twabwira tuti muri rusange ku ma maison de production yose. Ibona ibikoresho hano dukoresha byo tuma umuziki wacu ushigwa hejuru, ibikoresho Agape ifise bona byo tuma umuziki wo mu Burundi uja ku rwego rw'indi muziki hirya no hino ku isi? Erega nukurumbagije ikibazo ciza. Mu bisanzwe production nivyo ibikoresho birafise ico bimaza, ariko production ya mbere n'umuproducer kuko hariho je mpora ndaba nka Lazer kubera ubu Wasafi Records ubu ntayihari rya studio ya Diamond ntayo kubera bariko barubaka. Ahantu Lazer akorera muhiri wiwe, akoresha imashini ya Windows, laptop, akoresha carte son nk'izi dukoresha, akoresha monitor nk'izi dukoresha. Mugabo production quality aronka usanga ari iremereye. Namwe muhora mumva indirimbo bakora. Rero novuga intambamye nini twebwe tugira nk'aba producer b'abarundi n'ubumenyi. Uza gusanga je namba n'umuproducer nta muntu novuga nti nahari Lazer anyigishije, mugabo kijya gihe nawe yarakiri ku rugero rwo hasi. Ariko amaze gushika muri Wasafi, Diamond agenda muhuza n'abandi ba producer, kamurungika aha naha mwaramubonye ari muri Coke Studio, hajya hari ibintu byinshi yahigiye. Mugabo twebwe kugira tujabuke tugende kuraba abandi aho bageze biragoye n'intambamye. Ariko ugiye kuraba hanini ntabwo ari ibikoresho, ahubwo ni formation
turonka ni nkeyi. None izo formation zoneka gute kuko urabona hari n'abaremvyo nga mu Burundi batangiye kuja gusura indirimbo hanze ni benshi kabisa ivyo bintu mubona atari challenge mugiye gura abaremvyi aba producer hano wacu mu Burundi urazi gituma none vyaba ni kubera abaririmbyi yo bakenye baca babura amahera baca bagenda muri studio gutanga amahera y'intica ntikize nkanje rero nk'iyi studio yanje iyo ntaronka amahera aboneka bica bingora kuriha inzu mbamo bikangora kuriha ngaha n'izindi dépenses zo mu buzima busanzwe mugabo ubu novuga nti akazuba karatse kubera abaririmbyi b'abarundi baratanguye kuronka ama contrat meza kandi je nkora gospel nyinshi ngaha abaririmbyi ba gospel basa nabishura neza ku buryo basa nabishura neza par rapport yabono kwita basani bajya baririmba indirimbo za profane rero jewe ndiko ndapanga urugendo rwo kugenda muri Tanzania kuraba yuko no kongereza ubumenyi kuko bajya basana hari intambwe bateye twe tutaratera rero nibaza yuko bitabaye mu mpera z'uyu mwaka bizoba mu ntango za 2022 kugira ngende ndabaho ngeze nongereze kugira natwe bw'umuziki wacu ushobore gupambana n'iyindi miziki yo mu karere sanzwe ni mu adventiste urakijijwe sinambamye kuba uririmba kuba usora zino ndirimbo za twe kwita za profane ni za gospel jewe ni impano sinshobora kwicara ngo nzoca ndonka amahera avuye mu ijuru kandi Imana yampaye irya mpano jewe ndabikora mu buryo bw'ubuzima bintunge sino hamwe no kwicara ngo Imana izonukira amahera noba ndiko ndayigerageza nico gituma nca nkoresha impano yampaye kugira nshobore kubaho bajya uri kuraforma mbega ubasohora ryari muri production ryari uvuga tu nka Budu Zogrity uyu nabonye ko yabimenye musanzwe ntabwo novuga ngo ndabasohora igihe kingana uku kubera dufate nk'ubu nka Budi ubu ariko ariga mixing arazi ku recording arazi gukora beat arazi no kugira ico no kwita premix mugabo ari ubunya ariko ariga ku mixinga neza ivyo navyo sinovuga rero ngazoba yabimenye mu kwezi kumwe canke mu mezi abiri ahubwo ndamuha projet akayikora hama nkaza nkumviriza numvirije nca mbona urugero agezeko hama rero ntabwo ndabona ko hageze igihe novuga nti urabaye umuproducer urashobora gukora indirimbo uyitangure unayiheze ariko ahageze ndahashima cyane kuko bituma akazi ko ngaha koroha abaririmbyi bawe bakaraho n'abandi tubabagije bavuga ko atari management nawe izina uraryemera ko atari management jewe ivyo ndavyemera gose nama nabibabwiye kuko hariho abantu benshi ngaha mu Burundi bagiye ngo bagiye mu management bagasinya ibipapuro mugabo ega ikintu cambere gikuru ni mu mutima bashobora gusinyisha umuntu ibintu mugabo bigahera atanamenyekanye twovuga ama management menshi ngaha yaje n'aba rero bakaraho barambwira ngo none muzehe ngo dushaka ngo tuzogira amasezerano ndavuga jewe nshaka ko dukorana nk'umuryango nta management n'umuryango jewe ico nshoboye nzogikora hama wewe karawoni watera imbere canke Epidei canke Budi canke Donado n'abandi ukazotera imbere umutima wawe ni wakugobera ukumva ati hari umuntu yamfashije yitwa Clovis reka ngene ndamushimire uzoza kunshimira bivanye n'umutima wawe kukurongora sino ntabwo ari management n'umuryango nico gituma ndabigisha na production kugira nitwanavana bazoshobore kwidebruya n'inyuma ya Agape Records nico gituma n'ugize ngo araronsa abamushigikira ntigera nshavura mu nyumve ngo ku maradiyo ngo niko ndagenda ngo kuburana ntanguza amamanza niyo ni muri yo ntumbero nyene twasanze ubwo muri ko murakorana nawe ageraje ni muririmbye mushasha twamwaje tugakora muririmbye mushasha yego nawe ugira umushire mu muryango wa Agape Records hariho umuririmbyi mushasha novuga yitwa Arena Music muraza kumubona mu kiganiro uyu mwana yaje ava Makamba avuye Makamba kwanza yatanguye kundondera ku telefone ari Makamba numva vraiment umenga afise inyota yo kumbona urumva umenga nyene umenga mbonye yobakize ndibuka ico gihe hari samedi antelefone ati mzee nishafika studio
ndagusavye turare tubonanye reka tuzobonane ejo kuko je samedi nsanzwe ntakora ndagusavye basi ufate bajaji ico gihe ndibuka naciye mfata bajaji ndaza turavugana arambwira naronse udufaranga nshaka gukora indirimbo iyo ndirimbo imwe turayikora yitwa igihemu imaze gusohoka iwabi Makamba urabona umuririmbyi yasohoye indirimbo ya mbere avuye ruguru ntabwo vyoroha kugira ishoka imenyekana ariko ruguru iwabo feedback yabaye nziza cyane ku buryo yabaye indirimbo y'ukwezi kw'icenda kuri radio kama ni Eagle Sport hariya yabaye indirimbo ya mbere ndavye rero ukuntu anyubaha kwanza ningene anyemera muri we cyamvuga nti uyu mwana ntegerezwa kumufasha araza kubicabona nace namubwira nti désormais amahera wandishe najya kuri rya ndirimbo ubu ngenda gufashe mu bandi ibindi bikorwa byose tuzoza tubikora jewe ndabihagarariye for free n'ubu rero hari indirimbo nshasha yitwa Pambano yagiye kuri YouTube muri nondwe ubu rero novuga yuko Rena ari mu muryango w'abandi baririmbyi ndiko ndafasha ni Rena ari hampande yawe muduhera ka micro gatoyi tumvugishe Rena Pambana twumve rero ducishirize Amashure warizura heza na kaminuza uraminuza imino yawe ntacuihereza wirigwa gusura Kievya wirigwa kumarigara wishinga ibangi nisigara ushaka ngoza tugakora kuko ntacuzo hanoba Pambana yes ubutumwa buri muhanini n'ubwe muri Pambana twumva nukuvuga cyane nahimirije ugwaruka nkanje ko arabajene benshi usanga barahejeje amashuri ariko bikanka ko bakora bakaguma ari abantu nyene bavuga ngo ngo kumburengoreta izompakazi ngo canke ngo hariho amfete abantu bize amashuri bagaheza hariho utuntu tutugeso nyene bafise tukugaya akazi n'ibindi byinshi rero hanini nivyo mvuga muri no ndirimba bwa ati uko biri kose pambana ukore ushoboye kose none Agape Records wayumvise gute wewe uri Makamba kuko ni birometero byinshi urabona ko nibarabara rya Rumongere ryacize kugira inkuru ya Agape Records gushikira byaje wavyumvise he murakoze no kuvuga je nkiri Makamba Agape Records narayumva kuko nari umuntu nkunda musique trop kandi narakunda kumviriza amaradio nkumva indirimbo zivuzwa ku maradio zavuye muri Agape nca numva kandi bavuga ko Agape Records ari studio ifasha abaririmbyi muri ibi nabiriye nce numva re nanje ndayikunze ntaranayizi nce numva ndayikunze numva nyene umenga no murondera uwo muntu ho muri Agape tukabonana nukuri ko Imana ntabwo nari ndamuzi gusa hari umuntu umwe yamfashije arandosa nimero yiwe arambwira naho bakorera namutelefone nashitse ngaha none uvuye i Makamba gushika mu Bwiza ntihaguteye ubwo cyangwa Bujumbura asanzwe uri umunyamuji wa uvi Makamba ngahe Bujumbura hamenyereye oya sinokwiyemera ngo nari ndahamenyereye cyane ariko nari maze kuhaza ndirimbo yawe ya mbere yitwa gute igihemu yakozwe imisi ngahe yamaze imisi ngahe hano mwayi recordinze yasiye kwisohoka yaramaze imisi mike cyane nkinga yaramaze desomene zonyene ikizari gikorwa cyiza yarabaye batubwiye ko yabaye ya mbere byaciye gutera intege kugira ngo ugaruke hano yego byaranteye intege cyane kandi byarananyoheye cyane kubona indirimbo yanje ya mbere yara abantu barayakiriye neza ukuri hano byaranezereye cyane kuba Clovis tarakubwiye ko mukora nawe wavyakiye gute ntiwavuye baza ati niba bayesko bo mu muji ati ngaha ndariwe biraheze oya vraiment ivyo navyo niyumviye na gato kubera ko hajya n'umuntu ameze ukuntu uramubona ku maso araboneka yego byaranezereye cyane vraiment n'umutama mwiza ndamwubaha kandi ndibaza ko tuzokorana bien muhora abamaso bageze imisi bavuga ko abasuma bambara amakositimu oya sinibaza uri hano ko ari nkabo none project office inyuma y'indirimbo Pambana n'igihemu ubona Agape muge we wipfuza ko mukorana gute
wifuza kugiye kuzokora gute kubandanya ukora gute? Ya no kuvuga aha dusanzwe dufise ukuntu dukora ku nyene dusanzwe dufise dukora niko tuzobandanya dukora. Ego bakubwiye ntuzirabivuga. oya so none ku bwawe ku bintu kuko ngaba tubwiye ko muri ivyo mufasha ku ndirimbo gusora audio video rimwe na rimwe uribako na no kugira promotion y'indirimbo kugira major tower canke ibiki ubona byoroshe gukora hano mu gisagara ca Bujumbura ubibona gute? Ya vraiment ntivyoroshe cyane kuko uri nk'umuririmbyi wo utazwi bashobora gutwara indirimbo ku radio ahubwo ntibana kwakira. Ego biragoye ariko uko biri kose umuntu nyene no kugerageza uko ashoboye kose ugakora uko biri kose kumbure nkuno munsi indirimbo yanje nayitwe kuri Buja FM bakanyirukana ntibisigura ko kuri Rema FM ntazoyitwara. Oya nahubwo no kugerageza ahubwo kandi wanashaka rega hajya umuntu ariho igihe ushobora gukora ikintu ukaronka umuntu aza kudekuraje muri ico gihe rero ni bibi nawe kuco badekuraje ahubwo uca jenini kugira ngo kumbure numwe yabona yashaka ko usubira inyuma umwemeze. Ducishize ko igihe mutwumve kuko twumvise na pambana sanga ari ndirimbo waririmbye ushitse Bujumbura ari gupambana. Mbega ko wanaye mbega ko wagiye kwe ninde wansigiye ko wagiye utansezeye mbega ko wanaye mbega ko wagiye kwe ninde wansigiye ko wagiye utansezeye wahisemo kugenda bandarije nagukunda unsiga handa ona ndeka uragenda umutima wanje wawuteye kubabara iyo. Rena muntu aribaza none ivyo washaka muri Agape Records warabironse production wari ukeneye niyo hasanze? Ego vraiment afite narakunda ukuntu mbakora indirimbo kandi nasanze uko nabishaka niko vyagenze. Ego so merci sana ngate zogaruka nini tuje kuvugana nawe cyane tusubye kuri Clovis. Clovis ngira murafise akamo mutera abaririmbyi n'abandi musazo mukorana muri industry y'umuziki? Murakoze cyane. No kuvuga akamo notera abaririmbyi ubwabo ni bagerageze wajiongeze ndakivuge mu Giswahili bagerageze kurondera ubumenyi kuko umuziki ubu uri kurakura kandi urabona umuziki ubu uri ku buhinga ngurukana bumenyi kuri ubuhinga ngurukana bumenyi naho hariho amatala menshi iyo rero nawe udafise tala ikomeye ucusanga ibintu byawe bidahurumbirwa. Urumva rero hama abo dukora akazi kamwe naho nk'aba producer mu Burundi vraiment aba producer nta runani dufise. Nta runani dufise nta cadre de dialogue ihari ngo tuze dukoraborana kugira turabe yuko twoba nka muri mu Rwanda urasanga aba producer uyu yakoze beat uyu akagira mixing undi akagira mastering muga mu Burundi ico kintu ntacyo turagera ko rero nimba hari aba producer bako bararaba ikiganiro vraiment twikubita gashi tuje hamwe twese tungurunani nkuko umukuru w'igihugu yama yabivuze ngo twese hamwe birashoboka. Hama twese hamwe nk'aba producer n'abarimbyi tugiye hamwe n'abamenyesha makuru byose birashoboka. Yego merci sana. Nawe ngurafise abanyamakambe cyubabwira n'abanyabujumbura bariko barakura bakonye nka mushasha. Yes murakoze cyane hama daboro ntangwe kubashimira mwebwe kutugendera hano. Karibu vraiment nejo canke hirya ejo karibu muze tuganire ku bindi bishasha tuzoba dufise. Hamaje ikintu nshaka gusaba vraiment abantu promoting indirimbo bagerageze baze baradufasha bataravye ngo uyu bavaha canke ngo uyu bayakoze uko kuko nyimba je n'umunsi nariremvye ubu promoting akumva harimo agakosa ntaca areka go promoting indirimbo yanje kuko ibi nakoze hariho n'abandi benshi batabishoboye. Rero anyubahira iki cyo ndico ago promoting ku rugero rwawe rugero rw'iwanje. Jensiri byo bavyiza cyane kandi twona shika. Hama abantu nyene b'abarundi n'abarundi kazi nabo nyene bagerageze vraiment bakunda umuziki wabo ndundi kuko bashobora gusanga nk'umuntu
n'umurundi muga nta muririmbyi n'umwe mu Burundi azi kazomba ngo jingo nzi Diamond ngo nzi Medi ibyo bintu birababaje cyane nibagerageze bakunda umuziki ndundi baze barajya ku mbuga zacu badusapotinga uko bashoboye kose je ndibaza aho twoshika vraiment yes urakoze cyane twari kumwe na Clovis Pro merci sana kuba watwakiriye nukuri nanye ndabashimiye kandi nshimira abamenyesha makuru abantu ba TV online ku gikorwa muri ko murakora nk'ubu mwahevye ivyanyu murafata amatike yanyu muje kugira impano zacu zishobore kugaragara Yesu azoyibahembera ndisira merci sana abeko batukikana mwese namwe ciao tubashimire cyane ni K90 TV feedback comment twayikeneye ariko n'abatagira subscribe mu bigire twari muri Agape Records tuvugana na Clovis n'umuririmbyi we mushasha ni Reina nuko mugira ibihe byiza